mpagurutse kugira ngo se n'ushingira intahe abagumyabangani n'umugambwe kuri iki gikorwa twama turiko turakora iminsi yose. Ubu gikorwa mu mwaka tuteza kuronka iminsi 3, hanyuma tukongera tukagira nibakwe ry'uko umuryango wa nyen'icubahiro mukuru w'igihugu cacu nawo wama watunganije igikorane n'imiburiburi 2 mu mwaka. Ni Imana rero dufise twebwe mu gihugu cacu, kandi ufata umwanya we wakabiraba neza arashobora kubona yuko tubifisemwo inyungu. Hariho abibaza bati none kubera iki umugambwe Cndd-Fdd ari wo ubitunganya iki gisabisho gihuza abemera. Ubwa mbere bwo nuko mwomenya yuko ari umugenzo kuva umugambwe Cndd-Fdd ukiri umuhari. Ari umuhari niho abagumyabanga batari bake batanguye kubona umurongozi w'ukuri icarico, kuko umurongozi atumva umuhamagaro afise imisi yose atamumanga abarongoye. Tuvyihweje neza twasanze rero ijambo ry'Imana nico cishimikizo ca mbere gifasha umuntu wari we wese mu buzima ku ndongozi hoho ukunduko. Kubera ico gihe umuhari wari umaze kuronka indongozi zitari nke, mugabo zishitse mu vyiza izo ndongozi zaca zibagira nabo zari zirongoye. Hanyuma haratera igihe dushobora kwimvira twese agumyanga ruti none tuzorongorwa nande, ko twari mu magorwa n'ivyo, kandi Burundi bwose bwari mu magorwa, nta numwe yarahiriwe ico gihe. Hanyuma tukabona yuko ivyo ari byose tuzoyavamwo, mugandi ugasanga imisi yose haraboneka ubuja mu kibaza hakujya kwa Musa. Cetuma iyo usomye ijambo ry'Imana kenshi hari ibintu biguha iciyumviro kigutuma ugira ishaka n'inkomezi zo kubandanya ivy'ijambo ry'Imana. Abarundi je navuga yuko twese twari twagiye mu buja bw'igicumuro imyaka n'imyaka, gushikaho turibagira ico turi ko turi abantu, gushikaho wibagira n'uwo musangiye igihugu yuko umengana umunyamahanga. Nuvuga twari twamaze kwizezigwa n'icaha, twari abaja b'igicumuro. Ikibi nico cari gitunze Uburundi. Nuvuga yuko abarundi twese twari twaramaze kuba mu buja. Ariko nk'ubu uturavye abandi barabaye mu abaja ni Abanyisirayeli. Abanyisirayeli abo dukunda kugirana amanama, ndababwira nti haje igihugu uravye nabi kirashika kubusa. Kari gishitse kubusa mutereza uca muhomba mwese. Iyo ubutegetsi bw'igihugu butagishoboye gutunganiriza abene gihugu bose, bamushitse kubusa. Itunga ry'igihugu nukuvuga leta ata mikoro namwe agifise. Burya Abanyisirayeli nabo murabona ko ryari hanga rikomeye, hanyuma barasonza barashika kubusa. Ubu rero bose baciye batonda umurongo baruhukira mu Misiri bagiye iyo bweze. Aho mu Misiri ntibanamenye yuko aribo bari
bari bararungitse uja kubacira agace kugira ngo nabo batunge. Mugabo mu nyuma baragenda bose, impera n'imperuka nibo bahavuye bacika abaja. Babaye abaja rero Imana ntiyabahevye. Niko je nanje cyangwa kuvuga nti natwe twarabaye abaja bikibi gushikaho tumererwa nabi, turagorwa Barundi twese. Hanyuma Imana iravuga iti naje nzobakura mu buja. Inzira Imana icamwo ntawe uyimenya, ntawe uyimenya. Murabona ingene Imana yapimye Yobu kugira ngo ipime ukwemera kwiwe, koko yemera Imana. Ico gihe Shetani yari izi yuko ashobora gutezura mu kwemera kwiwe. Imana ikavuga iti urya Ayobu no wanje, bagahiganwa na Shetani. Erega natwe ngaha urasanga hariho Shetani yavuga iti jewe barya narabigaruriye ni gwanje Abarundi. Imana nayo iti barya uburuhiro nzobakurayo muri burya buja barimo. Musa rero nawe yabanje gusubira hasi kandi avuye ibwami, yari kuguma yibereye ibwami, aragenda kuragira intama. Hanyuma impera n'imperuka Imana iramuzana, niwe yagiye kurokora Abanyisirayeli. Twebwe rero natwe ico gihe twabonye yuko ubu umurongozi wese yorongora umugambwe Cndd-Fdd warukira umuhari ategerezwa kubanza kwishikana imbere y'Imana, kuko kurahira imbere y'Imana ni nko kuba wishikanye imbere yayo, hanyuma ukayibiha byose uti ubu ni gwawe. Nuvuga yuko arinze umurongozi wanyu ari waje imbere y'Imana, nuvuga yuko Imana niyo ibaye kizigenza, niwe ababaye umugaba w'ingabo zose. Twebwe rero mu Burundi ivyo byarashitse mu mugambwe Cndd-Fdd, tuti basi rero ubu uzodutwara ategerezwa kubanza kurahira n'imbere y'Imana. Ico gihe umutwara bafise ico yibanga, acatangwa kubona yuko Shetani takwiye kuba ariyo imutwara. Kandi tubiravye hariho uburavye neza yobona ati Imana kuva umunsi yacivuga iti Uburundi ngira ndabukize kandi nta uzotsinda uwundi, kuko bose n'Abarundi. None iyo hagira utsinda uwundi abandi baca baja, kandi ko i Burundi ari gwacu twese. Hajya Imana yaciye imenya ingene ibitunganya, kuko je ndavyibuka nko 1998 umuhari Cndd-Fdd warasavye kuja mu biganiro vy'Arusha, barayankira neza baranka. Imana rero hari ico yaririndiriye ivuga iti bajya uburuhiro nibo bazotuma mu Burundi atawutsinda uwundi, irabitunganya yo nyene. Je ndebuka ico gihe mu 1998 niho batangwa kuvuga ko mu Burundi buzokira, mugabo buzotwagwa n'umuntu yemera Imana. Dushitse rero aho Uburundi bugira amahoro, murumva yuko ivyo wari wararose ubwa mbere utobita. Umugambwe Cndd-Fdd urafise rero akaranga ukura kure kamaze kunyengetera mu bagumyabanga batari bake, kuko hari ndabivuga kuko hariho n'abagumyabanga batazi ivyo ari vyo. Ubutari mu mugambwe Cndd-Fdd dabibajije bataronka ico bamubwira amamuko yavyo, kuko ubwico gihe kuva ico gihe niho twabonye yuko Imana iri imbere kandi igiye kurokora Uburundi. Novuga yuko byaciye ribisezerano ritazokwigera rihera. Nico gituma tuguma twibuka kuko Imana yaciye ikora igikorwa ku Burundi. Akarero ni kamwe gakomeye, ingene twahejeje intambara atawunesheje uwundi, hanyuma tugaca tubaho tugasubiza hamwe nk'umuntu yabonye ingene inzego z'umutekano zubatswe mu mwanya muto yubaho, barabona bati benshi baremeza ko ari igitangaza. Ni igitangaza kandi kuko nta na hamwe birasubira kuba.
aho ushobora gufata aba bariko baragwana ukavuga ngo iyi batayo nizi ifise ibigwanisho ihure n'irya yindi batayo bahora bagwana, mugaca muba hamwe mukemera mugasinzira, umwe akaba ari we aja kwizamu, abandi bakemera bagasinzira ntibibaze ko hava aza kubarasa. Ni igitangaza Imana yo nyene yikoreye, kuko je ndibuka tukivanga nyene igisoda, hari uretse ivyo byo kugiriranira icizere uti je ndazi ko atatangira ndasinzira, umva yuko ni nka mutima mweranda bayakujemo kugira ngo ugire ico cizere. Mugabo hariho ikindi cyabaye, kuko abahora abasoda ba leta barahembwa, mugabo abavuye mu ishamba ntibahembwe. Mukabana ukwezi kugahera, umwe akaja guhembwa ubundi atahembwe, kandi ntihabe inzigo ngo bagwana. Hanyuma ukazibona uwahembwe nawe agaca avuga ati ngo ndabasororere kuko nahembwe kandi twariko dukora imwuga umwe. Ni ibintu bitoroshe atari Imana ibikoze, nta bana b'abantu bo bikora, na cyane cyane turavye muri bwa buntu bwacu patiri ahejeje kutwiganira. Ni ibintu byari bigoye, habo kazibona bariko barasangira. Uravye hariho igihe hari hageze kugira ama matricule, mugabe ico cyo cyari kigoye kuko nta marya yarimwo, atari kubona ko ari wewe represence. Mugabo hari ikintu cyari gikomeye, kunganisha amapete. Kunganisha amapete haraboneka ugasanga uri muri shetani akavuga ngo uyu muntu w'imyaka ingana uku ngo je turashobora guca tunganya ipete naje afise imyaka ingana uku. Ntaho ukabona yuko harimwe umutima mweranda acaza akavuga ati ivyo ntaco. Hariho igihe rero hari hageze kunganisha amafaranga naho, cyo nico cyari gikomeye. Mu gipolisi cyane cyane niho cyari gikomeye, kuko mu bapolisi hari habahembwa neza cyane n'abahembwa nabi cyane. Bakabana baramarana umwaka urarenga, nk'ubu mwebwe muri bakaporare mwese umwaka bahembwa 9,000, ubundi ahembwa 40 na bingahe, kandi mugakora umwuga umwe, mugakingira bene gihugu, ukaja kwizamu nawe akaja kwizamu, muga ntugira inzigo. Hageze rero ko banganya amahera, naho nyene haraje ishetani gatoyi ivuga ko abahembwa menshi ataco hungutse abahembwa make. Ko ndibuka rero nk'umuntu yabaza ati none umuntu ashaka kuduga umushahara amajana nk'atatu kwijana, je nanje ntaduze na rimwe kwijana. Ugaca umusigurira neza uti none weho ko wahora uhembwa meshi n'abahembwa agiye ko atigeze ahugirira inzigo, none we ko atawukwatse ivyi wawe ahubwo agusanze aho waruri n'amakosa yakoze. Umva yuko Imana yarakozemwo bikomeye cyane. Imana iradufasha kuko vyabaye igitangaza kuronka mu Burundi umukuru w'igihugu yitaho ivy'ijambo ry'Imana. Ivyo vyose Imana yagumye ibifasha. Noneho rero harashika rero naho mu mugambwe naho dutegerezwa kumenya ko duhura arico gikorane nk'iki rero. Kuko bera iki dutegerezwa guhura? Aha harimwo ibintu byinshi cyane aha kugira ngo duhurire hamwe twese. Ubwa mbere novuga nti ijambo ry'Imana dusoma, ubwa mbere murabona duhura twese ni ihuriro ry'abemera bose, tukamarana iminsi 3 dusangira ijambo ry'Imana ko twese twemera Imana. Mugabo turi abantu tuvuye mu kinogo turiko turazuka. Nuvuga yuko iri jambo ry'Imana rivuzwe n'umuyisilamu, rikavugwa n'umuporoti, rikavugwa n'umukatolika, byose riguma ari jambo ry'Imana. Hanyuma ejo hari abavuze bati biratangaje, jewe igihe nategura discours, jewe mbere nyakubahwa bijya mama wacu ntitwaheruka no kuvugana ku telefone ku buryo yovuga ati tuzovuga ibi. Mugabo ijambo ry'Imana kubera ryama ryarindi nawe acavuga ati none nza kuvuga iki ko byose babivuze.
none ko ari rya rindi nyene kuvuga Imana byose ibiri kwituvugiramo. Ijambo ry'Imana rero twese riraturaba kuko turi bashasha. Tubanze twishiremo twese abarundi turi bashasha kuko turiko tuva hahandi habi twari abaja b'igicumuro, tubona n'umutima mubi cyane, umwe araba wundi ribi, hanyuma turazuka. Ubu rero turi bashasha, turiko turaja mu buntu. Ijambo ry'Imana rero murazi ko ryanditse neza ati aho babiri cyangwa batatu bazaba bakoraniye ku izina ryanje nzoba ndi hagati. Kumara iyi minsi 3 rero no kuvuga yuko nimwiyumvira indongozi nk'izi zose Imana iri muri twebwe hagati, umwe wese no kuvuga arafise akantu kamunyengetera kugira ngo abe umuntu nyawe. Kuko jewe ndibaza yuko nivyo mbere ndavyemeza, nta muntu atazi Imana ashobora kuvuga yuko afise ubuntu. Ubutayemera je ndemeza ko atafise ubuntu. Muze murabo biyita bahakanyi, abo uzosanga bazi yuko Imana yabo ari shetani, ari gifaro, uzosanga mu mibano yabo muze mubarabe muzosanga ari babantu no kubana n'abantu bibagora. Kubera iki? Hariho igishetani cagukuyemwe ubuntu gica gishiramwe igisizimwe. Nico gituma gukuramwe umuntu ubuntu ukamwita igisizimwe ari igicumuro gikomeye, ndetse n'amategeko y'isi arabihana. Dezimanization, gukuramwe umuntu ubuntu ukamwita inyamaswa, birahanwa n'amategeko y'ibihugu. Dezimanization nico gituma iyo utanguye kudezimaniza, nuvuga gukuramwe ubuntu abantu nk'ubwoko, bacavuga batiri gutegura genocide. Kubera iki? Uri gutegura abantu bose kuzo mubona ubwa mbere azoca mwica kuko ni kinyamaswa s'umuntu. Abantu rero nk'ivyo ntibarabimenya. Iyo uri kuradiaboliza umuntu ukamwita inyamaswa, ubukozi igicumuro gikomeye kuko uri kubwira abantu uti mukamubona muze mu mugwanyo bwa mbere. Nico gituma mu ijambo ry'Imana itubwira ati genda umuhanure. Uwo muntu ni wamubona hako ugenda kubwira abantu ngo ujya muntu n'igikoko, genda ubanze umuhanure, hanyuma niyanka kumva hamagara icabona. Biranditse mu ijambo ry'Imana. Ubugiraga umaze kumujana mu rukinja rw'abagabo, ubwa mbere uramuhanura wenyene akanka, ukamuzana icabona ukamuhanura akanka, hanyuma ukamujana mu rukinja rw'abagabo ananiranye, urupfu rwiwe ntiruzokuronderwako. Mumva Imana idutegeka aho kugenda kwita umuntu inyamaswa, yo kugenda ahubwo kumuhanura kugira ngo urabe ko yogaruka muri bwa buntu. Aha rero turi ngaha tuba turiko twiga ijambo Imana itubwira kugira ngo tube abantu ubwa mbere, kuko turiko tuva mu bunyamaswa twiziziwe n'igicumuro, turiko tuduga mu buntu. Umwe wese mu kwemera kwiwe murumva yuko tugiye mu buntu dusanga twese turi abantu kumwe. Ndetse nabijya byo gusharikana mu madini, uza urazi kugenda kugiye kurokrita umuntu mukuye mu idini ukamujara mu rindi, kandi hose avuye gusoma ijambo ry'Imana aje gusoma ijambo ry'Imana. Bijya ntibiba bigisubira. Ubuvuga uti wewe ko abagukiwe hariya, kijya gitabo wasoma hariya ni ikinyene ugisanza. Kuko naravye no mu Bayisilamu bose nasanze twese ijambo ry'Imana turarisangiye, habura utuntu dukeyi gusa. Abaporoti nibo nkunda kuvuga nti dupfa Yesu na Yesu. Kuko ngiye muri Tanzania jenge gusaba abakatolika numva hose bavuga Yesu, abakatolika ni Yesu, abaporoti ni Yesu. Mu Congereza Jesus ni Jesus, Jesus ni Jesus. Mugatwe tukarondera kubera bwa bunyamaswa bwacu twari turi mu bukoko, uti aka kantu konyene katugabure, wewe uca muri iriya nzira ntanje nciye muri ako kantu gusa Yesu na Yesu. Kubera iki? Ntitwari bwaje mu buntu. Muga nk'ubu turi kumwe twese ngaha, uwarasoma ari muri iriya dini ukumva asomye ivyo nawe usoma, uwagasoma ukumva asomye ivyo nawe usoma. None murumva rero akamaro ka mbere kiri koraniro tugira. Nico gituma twebwe je ndizeye ntahigimanga ko impera n'imperuka muzosanga iri teraniro ryabaye iteraniro ry'abarundi. Abarundi bonyene uzosanga ari bariko bitunganya uwo munsi, muze buce mumenya yuko
duhereje gukira kuko uno munsi iminsi yose hatangura abantu bake haratanguye umugambwe Cndd-Fdd uno munsi yindi migambwe iraza n'abandi bakaza abandi nabo bakavuga ngo bijya n'ivy'abadede kandi ari ijambo ry'Imana no ijambo ry'Imana n'iry'abadede. Aha rero dukomeze umurego hari wavuze ati mwanzirishi amapinduzi ni shetani. Umuntu wa mbere yafonze kudeta kw'isi yafonze kudeta ni shetani niwe yatayogira kudeta amakudeta n'izabera bakavuga bati hariho umugambwe umwe utwara isi n'umugambwe w'Imana ibindi byose ni ingene twebwe dutwarana biraba ingene dutwarana kuko turi abantu no kugira tuze turahanurana mu nzira nziza ituma abantu b'iyisi bamererwa neza. Nibijya rero duca tuvuga amapolitike yo kuvuga ngo intwaro itunganwe gutya na gutya mugabo no mu ijambo ry'Imana bamye batunganya intwaro kandi haramye abagira opposition. Umuntu yasabye ijambo ry'Imana ngaha twebwe duhura kugira ngo riduhuze turiko turasubira mu buntu turiko dusubira mu buntu rero niho tuza kwigira rero ubwo buntu ingene tububamo nk'inyigisho nyakubahwa Patira ahejeje kutwigisha iratwubaha uko nk'ubitweretse ingene umuntu abaho mu bandi bantu. Akarorero yavuze nk'ivyo gusharika umuntu ashobora kwibagwa impano afise yatarenta akabona uwamenye ko afise itarenta akayikoresha kunguka agatangura kumusharika ahubwo akarondera n'abandi bamufasha kumusharika kugira ngo uwo muntu bamwirukeko. Umva nkaho bawayobewe yuko nawe burya mwiyumvira ko ari bangahe biyumvira yuko ujya muntu atunze vyinshi atari w'Imana ikunda kuruta ukigukunda wewe kuko nawe urafise umunsi wawe yaratanguye kuronka Imana no kuva ari yamugeneye uwo munsi nawe uzoronka ejo Imana nawe irafise umunsi wakugeneye inzigiza ryari iyo ufashe ibintu vyanje bikagutungisha wabinyivye murumva wakoze igicumuro niryo tunga rero ribaho kuko warirose uciye mu bukozi bw'ikibi hanyuma uciyugayagaya ntagushobora kubikwaka. Nico ituma abantu benshi bazogusharika iyo ukoresheje nabitunga rusangi rigaca rigutunga wewe wenyene. Abantu bose baragusharika agiye wikwegeye umuvumo w'igihugu cyose kuko bavuga bati bijya bikuye hahandi muri bimwe vyacu mugabo utunze wenyene bakavuga ati urya ari nubwira yarakoresheje itarenta yiwe gushika hajya ntimumubone kujya urya yagiye gukera duga gushika hajya geze murazoraba niwe muntu uzosaga ubwa mbere abikundanamwe kuko arazi ko iyamuhaye bijya ikimwongera mugabo wabirose abicishije mu nzira mbi niwe muntu wa mbere avuga ati bariko barambona bose bahava baza kuntera agatangwa kugira defensive rero yikingire kugira ngo ntimumutere hanyuma yikingiye naho ashaka kwigiza inyuma nukuva nawe aguteye nawe ucumugwanya agasanga ariko agwanya abantu benshi arico gituma uzosanga asigaye ameze nk'igikoko yigunga. Iyo uzi yuko uri kurya ivyo wivye iminsi yose wama wigunga uzi yuko uriko utunze kubera igiturire wariye ujya kiguhaye warase kumukorera ivyiza watereza kumukorera aguha igiturire wama umwikeka ko akurega. Nico gituma naho bakoze nabi ntushobora kumushengeza uvuga uti yo hava bivuga vya bindi. Iyo uri igiturire burya rero ububaye imbohe ikwije vyangombwa ujya kiguhaye asigara ari we agutwara kandi atagutegeka mugabo uramutinya huri. Ibintu byose rero rose bidakemurwa neza cumenya yuko nawe we nta mahoro biguha kuko ubuntu buca bukuvamo hariho agace k'ubuntu gace kakuvamo. Aha rero iyo duhuye tuba turiho twiga ubwo buntu kugira ngo dushobore kumenya ingene tugenza abandi tugendana. Uri ndongozi ukamenya uti mbega jewe njejwe iki. Hariho urumva nk'abaca babaza bati mbega none ibi bitumarira iki nukuza kwiginana. Hariho abavuga ngo nabaje kwifotoza ngo babone yuko natonze wazangwe n'ivyo shaka wirekere kuko uri kurondera vya bindi bidace mu bugwa neza kwifotoza ngo bambonye urazi babikwimye naho ngo none ko jewe arije natonze ubwa mbere ni kuki bahaye uryari yasivye
mwumvise aho bihera abavuga ngo ngiye kugira bambone hajya naho nyene ubuje mu gicumuro kuko ubuje kuvuga ngo niwe twahura ngo na secrétaire général ngo cyane n'umukuru w'igihugu ngo zoca ndamubwira ko nakadahora yitaba byabikorana. Zana uwo mutima wawe uzi yuko uje guhinduka, rero murumva yuko rafise akamaro mu bumwe bw'abemera. Twese ruca tugira ubumwe hanyuma tukagira n'umutima ubuntu nabwo butuzanira ikigongo cy'abandi, kugira urukundo, kumva ko umuntu umwumviye ikigongo. Urashobora kubona nk'umuntu mwakuranye mwize hamwe, wewe Imana yaraguhaye impano ivuga iti wewe uzokwiga gushika muri kaminuza, uzoba umushikiranganje, uzoba n'umukuru w'igihugu. Mugabo atahi wanyu ugasanga wa wundi mwiga hamwe asigaye yambaye ibishambara. Ubuntu bwawe buhagarara hehe? Kumwumvira imbabazi, kumwumvira ikigongwe. Uti ya wa muhungu twari kumwe asigaye yarafutanye uku, hanyuma tumwufise rero wewe Imana yagutabaje, ugaca nawe uvuga uti ndakubwire je nzohugurira costume. Ivyo nivyo wigira nga kubera iki none wateye imbere kandi uri umuntu nk'abandi. Wewe ni Imana ikunda kurusha abandi. Ubwo itunga ryawe samageragezwa kugira Imana irabe ko ufise ubuntu bwo kuza gukunda bamwe bo munsi. Nivya bindi umusaseredoti ageze kutubwira ati ikimuga babajije bati hacumuye we ni se ni nyina. Toya ntiyacumuye. Burya rero nugira Imana yibonekeze aho uzoyisanga. Kuko niko ibitunganya. Nugira ubu ninahazwa bwayo buboneke yuko ishobora kugira umwaka w'umutunzi undi akabumworo. Mugabe gacira bakumutunzi yibuka umworo. Nawe urumva ugiye mu mageragezwa kuko nitunga rero bamwe amageragezwa. Umutima w'urukundo rero ni ukomeye cyane. Mu mutima w'urukundo hari ikintu mpora ndaba tuvuze tuti twigane abandi mu ijambo ry'Imana. Ntuzeye mu bikorwa by'abatumwa ibyakozwe n'intumwa ikigabane ca 4 mu kuva ku karongo ka 32 gushika ku 37 barakwereka ingene bo bakundana, hanyuma hagaca habarera indyarya muri bo. Ariho rero umuntu aca aronka icigwa. Je nagira ni haga kanya ndabasomera aho hantu mwumvirize, niho muca mwumva ingendo abantu twebwe tukwiye kuba dufise. Ni mu byakozwe n'intumwa canke ibikorwa by'abatumwa mu bakatolika 4 ku karongo ka 32 kubandanya twashika no kigabane ca 5 gushika ku 12. Havuga ngo abari bamaze kwemera bose bari bahuje umutima n'umushaha, kandi muri bo ntawagira ngo ibyo atunze ni gwiwe, yamara byari bya bose. Nuko rero abatumwa bagira ubukuru bwinshi mu gushingira intahe izuka ry'umukama Yezu, bose bagategwa iteka rihambaye. Vyongeye muri bo nta numwe yari nico akenye. Harimwe abatunzi bafise imirima canke inzu bakabigurisha, hanyuma bakazana ibyavuye mu byo baba bagurishije bakabishikiriza abatumwa, nabo bakabibagaburira abariho bose, umwe akaronka ivyo akeneye. Na Yozefu umwe abatumwa batazira Baranaba, no kuvuga umwana w'uruhoza, umurevi yaturuka mu bushipure, abonye afise umurima arawugurisha azanira ikiguzi abatumwa. Aha murumva yuko baragurisha umwe akazana bagasabikanya bose, kandi murumva nta mukene yabamo ko bose basabikanije, bagaca batanga n'uburero bw'abagiye baragurisha. Murumva nk'uwo Yozefu ko yagurishije arazana ikiguzi, azanira ikiguzi abatumwa. Mugabo rero mwumve indyarya muri bo ingene vyagenze. Hariho umugabo yitwa Hananiya agurisha itongo ari kumwe n'umugore wiwe Safira.
yigubana igice ku kiguzi c'iryo tongo. Umugore wiwe abizi afata ikindi gice c'ico kiguzi agishira abatumwa. Petero rero aramubwira ati, Hananiya, ni kuki Shetani yiziziye umutima wawe ugahenda umutima mweranda kandi ukigubana igice ku kiguzi c'itongo ryawe? None ntiwari gushobora kutarigurisha, urigurishije naho ntiwari gushobora kugumya ibyo warigurishije. Ni kuki washimye mu mutima wawe iryo shano? Ni kuki washimye mu mutima wawe iryo shano ukarikora? Erega ntiwahenza abantu, wahenza Imana yonyene. Hananiya yumvise ayo majambo acagwa bukumbi aracikana. Abavyumvise bose bumva ko bakaraje. Hanyuma imisore yaraho irahaguruka iramuterura ija kumuhamba. Hashize nk'umwanya w'amasaha 3 umugore wiwe araza nawe, yamara atazi ivyari vyabaye. Petero rero aramubwira ati, wa mugore we, mbwira ko itongo ryanyu ryaguzwe ivyo gusa. Nawe aramwishura ati, ivyo gusa nta bindi. Petero aramusubiza ati, ni kuki mwumvikanye ngo mugeze mutima mweranda? Ngabo abahamvye umugabo wawe bari ku rugi barakujana nawe. Ubwo nyene nyamugore acagwa bukumbi imbere yiwe aracikana. Nyamisore yinjiye isanga yapfuye, iramuterura ija kumuhamba iruhande yaho bari bahamvye umugabo wiwe. Hanyuma ubwoba bwishi bukwira muri ekleziya yose no mu bantu bose bari bumvise ivyo vyabaye. Murumva nta warakenye? Kare ngaha andazi yuko hariho abatari bwigere bahasoma bahumviyeho. Nico ituma iki gitabo kirakwigisha kuba umuntu. Je murambwira abantu badakunda kugisoma nkabwira nti basi ndabona ko kikurambira kuko citwa ijambo ry'Imana. Ni mugabe ivyanditswe n'abantu urabisoma gose ugasanga umuntu amaze gusoma ibitabo bishika 50 atarasoma Bibiliya. Je zabwira nti basi fata ko ari canditswe n'umuntu, ari ijambo ry'umuntu kuko harimo impanuro nyinshi zo gutunga mu buzima. Fata rero ugisome, hanyuma niba mara kugisoma niho uzomenya ko ryari ijambo ry'Imana, uravye ingene cyagusubije mu buntu utahora utegera ingene wobaho mu bandi. Kuko hariho abantu bitwarika nka Bibiliya bakayisoma ugasanga koko aho uciye hose ukavuga uti ujya muntu n'intungane, mbe wewe yabikuye. Burya twese twavutse dusa. None ntibavuga bati umuntu yavutse ari ntungane, ahubwo ni iyisi ahaba hamwononye. Bajye uzosanga ari ubona ko ari ntungane, bo baho kononekara n'iyisi bararose ikindi kibahindura. Nuvuga yuko iyo duhuye rero muri mwene kikora tuba twiga mwene ivyo. Nk'ubu ntihabuze uce abona ikintu. Murumva ingene basabikanya bose nta warakenya. None hari umugabo numwe ajya ibiro 5 vy'ibiharage ku munsi. Mugaha hari abantu uno munsi yo kwaduka ry'ibiro 10 vy'ibiharage ku munsi yomara imyaka 100 ariko arabirya bitarahera. None sivyo nawe ufise amahera yohera ubunyana agaca yicara akayarya atopfa arayamara. Umuntu agumarya ibingana, umworo n'umutunzi bose barya ibingana harya. None ni kubera ko ufise byinshi cyane ukanka kubihako aboboro kandi uzi neza ko uzobisiga ku isi bagasigara barabirya we wagiye. Ahubwo vyiza bikundanemo kuko ntibazovuga bati reka tubibungabunge kuko niyo haba yari kubiduhako. Mugabo wari waravyimanye ukabisiga babirya bakwigamba. Nico yituma rero umuntu ari kuzariga kugira umutima mwiza. Kuvya igihugu navyo je ahantu hankoze ku mutima cyane. N'umuntu yariye singe no vyita bitedogere. Hariho wariye bitedogere bari ku rugamba, Imana kandi yarabahezagiye ati muzotsinda iki gihugu ca Kanane, muzogitsindira. Tubisanga mu gitabo ca Yozuwe igigabane c'indwi ku
kuva kuri 1 gushika ku 26. Uwo mugabo yitwa Hanani Umenga. Uwo mugabo nawe yari umugwanyi mu bandi. Yitwa Hakani canke Akani. Hanyuma bari barabujije yuko iminyagano yo mu ntambara kizira ko bayitwara. Bagendera ku mategeko y'Imana kuri urwo rugamba. Hanyuma uwo mugabo wewe abona harimwo inzahabu, harimwo imitamana myiza, abona amahera, biramwanka munda arabitwara, acaja kubinyegeza iwe. Hanyuma rero Imana guhera uwo munsi ikirabavuma ivuga iti ntimuzosubira gutsinda urugamba na rumwe, muzokwama mutsindwa. Bagwana bicwa, baratera baratsindwa by'akarorero. Yozuwe atari bwigera abona batsindwa kuko yarazi yuko bari kumwe n'Imana. Ararondeza araje imbere y'Imana arikumbagaza aravuga ati ibi ni biki? Imana iramubwira iti ivyo ari byo byose mwarakoze, mwaratwaye ibivumwe. Hanyuma Imana iravuga iti uwo muntu yabitwaye atavuye muri mwebwe, muzokwama mutsindwa imyaka yose. Baci batangura ankete, umuryango ku muryango gushikaho batora uwavyivye. Ega avuga ati je nabonye ari vyiza cyane, ngirango ni nkuko uri nk'umushikiranganje w'ubutunzi ukabona ni ugaba amahera ugatanga bavuga uti reka ndaza kwitwa ko aya mahera yakoze ndashire iwanje mu kigega. Hanyuma ukaba ukoze ibidakoreka kuko wivye ibivumwe by'abandi. Hanyuma guhera ico gihe umuvumo gaca winjira murimye ntimwimbure. Erega hariho aca bimva ku rugamba niho honye nunesherezwa, uranesherezwa no mu bindi. Yarakweza umuvumo urumva baricwa baraneshwa, batahora baneshwa Karimana aho ribaneshereza. Mugabo kubera uhemutse rimwe, umwe muri bo wenyene ahemutse, ya ihaga ryose ryaciye ritangura guherera ku buhomba. Twebwe natwe burya ivi twita itunga rusangi ni vyatwese. Hajya uvyivyo ukabitwara iwawe gusa. Turashobora kuvumwa Uburundi bwose kubera umuntu umwe canke babiri. Hanyuma twarima imvura igacitara, twagira ngo naho birameze, ukazibona bihitanwe n'ingwara utazi. Twasubira tukarima ugasanga haciye hazi nk'ukuri kabimara byose, ndetse tugacika n'ibijuju, tukananirwa no guca n'imiserege. None uno munsi ko muzi inzara twara twambana imyaka yose, ni kubera iki ubu tuza tubona tuyanzarira kwirahera? Kubera iki? Ubwo nta bwenge Imana yaduhaye kubera uku kwemera tukaba mu buntu. Kubera Imana yabonye rega naho tutarashika 100% muri ubwo buntu. Imana yaramaze kubona orientation iyo tuja ico dushaka kuba. Imaze kubibona avuga iti reka ndabafashe bahashike bajya abantu. Kubera iki? Kuko yabonye yuko turiko turarondera ubuntu Imana iduha, ubuntu Imana yatugeneye. Nico gituma aho turi hose tumenye yuko itunga rusangi c'est sacré, ni nk'ivy'Imana, ni ivy'Imana kuko Imana yabiduhaye twese. Ntuzova ngo ni vyanaka, ni ivy'iwacu na wewe urimwo. Twese rero biba bituraba. Iyo rero vyikwegeye ko vya bindi twavuga, uzibona avuga ati vya bintu ni handi rero uzibona batangwa kurondera ngo burya asi bafise ijwi rirenga kurusha abandi akoma induru. Iyumvire mu Burundi twarashitsaho abantu bakoma induru batahanura, barakoma induru gusa. Hagiwe n'abavuga ngo societe civile biraza ko ari bavuga ngo niwe yokoma induru akabwira abazungu ngo bafise ibiguvu vyinshi bagaca baza kubahonya, bakabakura ku butegetsi. Mugabe iyo societe civile nayo nyene ntiramenya yuko ijejwe kubona aho wa murongoza atabonye kugira ngo bace bagenda kumuhanura bati erega hari icyo utabonye hajya hirya. Aho kumuhanura rero baca bakoma induru.
harya naryo ni ikosa nimwe nababwira kwararaza umuntu utamuhanuye. Indongozi urashobora kubona yuko hariho icyo atabonye kigira neza bene gihugu. Icambere woca uca ugenda ugasoboka uti hewe hari haho utabonye, hanyuma agaca habona, kuko tumaze kuja mu buntu ivyo wowe ukunda nivyo nanje nkunda. None nakaye kamaro kuja kuko minduru ngo ntavyo nkunda kandi utigeze uza kunyumviriza ko ndabikunda cyane ntabikunda. Ico ciza urondera nico nanje ndondera. Ahubwo twese dufatanye urunana, tureke kwararazanya, tumenye ko tuvukana, umwe wese akavuga ati reka negere naka ndamubwire ko hari ikintu atabonye, ndamuhanure n'ingene yo kigenza, kuko ubu bwenge ufise nibwo najewe mfise. Twese turi bamagiriranire, hagiye Imana ikwereka ikinaje ntakibonye nakibonye ukundi. Nico gituma vyiza mu bana b'abantu no guhanurana, kuko ahari Imana niho shetani iba. Iyo wewe uri mu nzira igororotse uzubona uwundi nawe iti kugira ngo ndamugwanye, reka shetani ntimuzohurira mu ibarabara. Ni nkuko n'Imana mutazohurira mu ibarabara. None ntabo Yesu ariko aravuga ingene tuzorobanurwa, hanyuma ngo abazocabaza ngo jewe wewe ngo twahuye ryari ushonje ngo sinaguha ivyo urya, ngo twahuye ryari wewe uri ingenzi ngo haya sinaguha indara, ngo sinakwambitsa. Ati ikijya wagiriye umwe muri abo, ugavuze ko kijya wagiriye Varisito cyanye ikijya wagiriye Pascal, oya umwe muri abo none abo ni bande? Ni twese. Nukuvuga wewe uvuyemwo abo bandi bose ubona nibo yavuze. Ico rero bagiriye niwe wakigiriye, niwe bamugiriye nabi. Rero umenye ko wagiriye nabi urya. Niba wabonye umuntu ariko arashera, wewe ufise ivyo urya ntumuhe, hajya niwe wimye. Nuko baca batakaroro keshi kuboro cyaye kubapfunzwe canke kubaruhiye ku rugendo. Oya, aha naje hari ikintu nkeneye ntafise, muga wewe ushobora kukinyubakira. Urashobora kunyubaka naje nkakubaka, nta numwe yikwije. Nukuvuga ni ikijya ukorera umwe muri abo ukanyidogera aho kumpanura. Ntuzi yuko je ntari Imana uri kuridogera? None ubizi gute utigeze tuvugana ngo wumve ko ndi shetani? Nico gituma rero ngaha twe duhuriye ngaha nari nifuje kubamenyesha ikiba kituzanye, kugira ngo dushiremwo umutima wacu wose, ndetse hamwe ububona hazotera igihe ngira ngo umwe wese abaza ngo mbega ngo tuzogira ngo cagikorane ryari, umwe wese akavuga uko, ku buryo twese duhura dufise ishaka, tutaje kwifotoza, tuje ahubwo kugira ngo twinagure mu buntu bwacu.